Pacifique Nahazwe niho mpereye aragira umwihwezo wo kujuragirika abarundi barimwo nako bashirwamwo n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Alias Neva. Uwo mwihwezo wiwe ugaruka kubijanye nuko kuzimagirika abarundi bashirwamwo n'umukuru w'igihugu kubijanye n'igitoro. Hari ubwo ngo yavuze ati naracifatiye mu minwe, arasubira ati kiruzuye genda mutora ibitoro biruzuye, abibwira ngo ubusigaye amuvugira ubu ico gihe namwishuye ati kirihe, akabura ico avuga. Arasubira ati naramenye iyo kiva muhiyo mu bihugu vy'abarabu, ati ubu nanje sigaye nishikirayo. Arasubira ati igitoro caraje, ati mbere haza igitoro c'amezi ane yose, ati ariko Sopebu n'abandi baciye bakinyegeza kugira bagishire kuvyo bita marché parallèle. Arasubira ati babantu bo muri 2015 nibo bakinyegeza. Arasubira ati umutegetsi, ati hari umutegetsi yabujije ko kiza ngo kubera yuko hari kudeta igiribe, ati nagorwa niwe yabitumye. Uwo mwanditsi arasubira ati hari nubwo yavuze ko hari nubwo ngo yahanuye aba CNDD-FDD, ati ndagusavye rwose, hari nubwo ngo yahanuye aba CNDD-FDD, ati ndagusavye ati ndabasavye muhagarike kugura ivyo biduga bizimvye, ati ayo mahera muze tuyagura ibitoro. Arasubira ati nimushime n'ico gike gihari, ivyo ngo abivuze ubunyene vuba, ati shima n'ico gike gihari, ati igitoro yo mubonye amahambute yaje mumenye ko banana gerageje, ati mugabo wobona aho nokura ayo mahera yo kukigura azanyandikire, ati iroheza ndabikorere. Ngaha nagomba guca ko mvuga akantu kamwe gusa, narigeze kubabwira ibiranga abantu b'abanyamacakubiri n'abandi bantu b'imbara kimaze. Kimwe mu byo navuze ko batigera bemera responsabilité n'umunsi umwe ubaho, bama bari victime y'ibintu de théorie blabla. Naragowe naragize iki gushika no ku bintu vyibonekeza ahija mu gihugu cy'u Rwanda. Baragiye baraforma intera hamwe arizo mbonera kure zubu biravye, baraziforma baraziradikaliza bagize iki gushika zikoze ibara. Ubu bagira bati bati twarigorewe izo ntera hamwe ni FPR yari yaraziforomye ishiramo n'abantu bazo, donc bamana de théorie kandi bose bavuga ibintu bimwe. Sinzi ko nobivuga ibi vya marché parallèle. Reka ndababwira burya ranatire n'ikindi kintu gikomeye naco gira mperezeko. Nubona n'ubu igitoro coboneka ubunyene kitaraboneka mu buryo bwa bundi bwizewe, bagira bati nejo kizoba gihari na hirya y'ejo. Ni instinct yakiremwa muntu kugira uti yewe utiziranyazwe, reka nuzuze imodoka, reka bishobotse banshire no ngaha mu mabido, reka bishobotse ngira iki. Ivyo ni ibintu bisanzwe, simvuga igituma umukuru w'igihugu yirirwa agira mugabo gusa nosozera ngira nti ibi vyo kujuragirika no kugira iki bikwereka igituma abategetsi bacu ubwabo batabona ico gukora. Franchement naco babona, ntibabona ico gukora. Kuba rero tugiye kubandanya iyo myaka, kare nanje ndiyumvira sizano nari mpagaze nsaba utwo mfungura, ndiyumvira ariko imagine yuko data uyu mukuru w'igihugu 2034 ahageze abazoba bagihari, kuko murabona ko ari baraturimo. Nuko bagaca bagira bati twahinyanyuye, reka dushireho nka ntuzenya uyu muntu atwara inama nshinga amateka, reka dufifate ko ari we yitwa gute, nzobiraba gutyo, ndabiraba ibintu nk'ivyo. Ndabwiye barundi ndabivuga nabo bariye ko igihe kimwe nzogera ahantu nkinumira, ariko ndababwire ko umunsi umwe tuzogira tuti ese iyo tuvuga, ese iyo tugira icyo dukora bigishoboka. Uko umunsi uhera, uko umwaka uhera, uko niko bigenda birushiriza kuba bibi. Tanzania yarakiriye abategetsi babiri muri bimwe bita state visit, no kuvuga ibi byo kwakira abategetsi bakuru ukabakiriza ivyubahiro byose by'igihugu. Yarakiriye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda President William Ruto, reka mbere yakira n'umukuru w'igihugu ca Kenya murantunga President William Ruto, mbere na President w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame.
Paul Kagame niwe yatanguye, bavuganye vyinshi, urashobora guca kuri ibi vya Google ukaraba mu bisanzwe ivyo bavuganye. Mugabo jewe nafashemo ikintu nyamukuru. Abantu b'Abanyarwanda des fois hari ubwo mpora nkunda kenshi nako ndakunda ingene biyoruganiza. Yavuze ati hari abantu b'Abatanzania bagize ico bakoze barafasha mu bijanye no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ati turafise liste yabo tugiye no kuzoyishira hanze tubashimire. Bavuganye vyinshi bijanye n'ubudandaji, bijanye no gukorera hamwe n'ibindi nk'ivyo. Bavuganye vyinshi koko. Nayo umukuru w'igihugu ca Kenya iyo ivyo bariko baraganira nabo baravuganye ibijanye n'ubudandaji, bavugana ibijanye no gukorera hamwe, bavugana ibijanye n'amahinguriro bokora. Ariko uyu mukuru w'igihugu ca Tanzania jewe sigaye mbona ko ari umudictateur mu bandi. Siniko bavyita dictateur kwa. Uyu mudame yabariye president wa Kenya ndugure twavugina nshobora kubivuga mu ndabisiguye ndabikura mu Kiswahili ndabishira mu Kirundi sindabikore neza ariko yagize ati abantu b'abagenzi uzuragenda iwawe ukubita abahungiye ino nanje nkubita nuko tubashire ku murongo ati wakaye sawa sawa ati tubashire ku murongo nuwo ni president wa Tanzania ukavuze abarundi bari ivyo bariko barabonerayo hari abigeze kujayo gukorerayo kuja gufata mu mugongo umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ivyo baboneyeyo n'ibindi akora polisi muri Tanzania umenye ko hari ibintu vyo kunyuruza abantu ku buryo buteye ubwoba bana ivyo nivyo nabonye ariko ndabona abanyandikiye munyemerere mbanze nshishemwe amaso ndabira ndabona abapartagije iyi ikiganiro ndabakengurukiye hanyuma hari uwanyandikiye message privé. Okay. Hari uwo twari twavuganye ni Murundi ari mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Bari twavuganye ko tuza gufata akanya akatuyagira ibiriko birabera yo mu byukuri nibiki biriko biraba ariko mbwira ati dufise imvura nyinshi hari ikibazo ca connection ati space ndayibona ati ndaguma ngerageza ndabiko ntava ndabajoyinga. Yewe karibu koko utuganirire. Hari abandi babiri mbona ko banyandikiye. Hari uwanyandikiye message hanyuma arayifuta sinzi igituma yayifuse. Uwundi yanyandikiye ati bite nani ngize nti namahoro. Ati yampaye liste des maisons zabaye saisies pendant le génocide de 1972. Ngira ngo ico turahava tugikoresha nitwashikira iyo nkuru. Ndagukengurukiye gose ariko gose. Iyi nkuru nabonye yavuzwe ni umugera wongeye kwibonekeza nkuko bivugwa na OMS ngo hari ubwato bumwe abantu babamwo bakanatemberamwo bwabonetsemo umugera witwa hantavirus. Uwo mugera ushobora gutera ibibazo bifatiye ku guhema nkuko bivugwa mbere na BBC. Iyo ngwara yibonekeje kuri ubwo bwato ikaba imaze guhitana abashika kuri 3 bose. Reka twizere ko bazoba containers ntibashobore kuyispreadinga canke kuyikwiyagiza n'ahandi. Ngira ngo muribuka ivyo Covid yadukoreye mu minsi ishize. Ariko washaka twihuse nk'uyu yaragize ati miri wandirize utubwira ibijanye no kwandikisha titre de propriété ati vyifashe gute. Ibijanye no kwandikisha titre de propriété mu bushize nta yindi nkuru shasha mfise ntabantu bumva washaka banabivuga ko icantangajije sinzi nubona bagije ubushize nese mama uzoja kwandikisha itongo ryawe arandahira ati ndakubwire ko nihagera ko nivyaba bisaba ko mfa ati nzopfa ariko nta muntu numwe nzopfa mpaye iyi document yanje iri originale cane ku butegetsi bwitwara gutyo bo abantu benshi ubona bari mefia. Ikinyamakuru yaga cavuga yuko hari hamaze kwiyandikisha abashika 200 gusa kwijana abashika 200 kwijana mu bari bitezwe urumva ko ari ikintu gikomeye ikintu gikomeye koko. Hanyuma iyindi nkuru nkuko uyu yaranyandikiye yarabivuze reka ntidutevye reka tuvuge kuri ibi vya 72 n'izi nzu n'ibisevere iriko
yakora. Ni inkuru iboneka ku kinyamakuru citwa Isanganiro ivuga yuko hari inzu zine ngo zasubijwe benezo, ariko Isanganiro nayo yampimbaye iraheza ishiraho utuburungu tubiri hejuru kuri benezo. Izo nzu ziri muri Rohero, Bwiza, Gihosha, Ngagara, nizo zashikirijwe nkuko ngo bivugwa na uyu mukuru wa Severe yitwa Ndayicariye Pierre Claver, ngo zari zaranyazwe benezo mu 72 imbere baranicwa, akavuga ko bigiye kubandanya kuva cyane cyane bakosora kuva ibyabaye mu gihumbi n'amajana 885 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008. Ariko uwitwa Zeno nimubona wo muri Parena avuga ko bidakwiriye ko izo manza zocibwa n'amasentare nkuko constitution ibivuga. Nari ndababwiye ko rero hano mu duteramanye hari uwampaye message ubona ko ari ngira ngo PDF yashaje. Nagira ndamusabe ayugurure agire screenshot y'iyo document kuko ubushize effectivement space yancikanye ngiye kugurura iyindi application ngira ngo machine yanje yarabaye overloaded canke yararushijwe ariko ndavuga bituma space icika. Nagira ndagusabe rero uyugurure iwawe ugire screenshot hanyuma uyindungikire iri screenshot donc image par image, ndaheza ndayugurure ndabe ko ari cyo byofasha. Mugabo commentaire ngaha je no genda mvuze ko birango imbere yuko mpava mbona izo screenshot. Parena urumva ko yagize iti turateye ivyatsi, ariko barundi bene wacu ico novuga nuko ngira ngo tutaragira lecture iri lucide ibiriko biratubako mu byukuri. CNDD-FDD naba batwara barafise umurongo bihaye kandi barawukurikiza atacamira badateshejwe. Ivyo kuvuga rero ngo wabahanuye wabateye ikigongwe wagize gute ntaco babinezweko bavyumvise. Ariko cyane cyane iki gihe ubona yuko ubutegetsi buriko burananirwa ku buryo naba batize ngo baminuze bose batabura kubitahura. Usanga n'umunyagihugu yikoreye ibijumbu ku mutwe agira ati bivyo bisigaye biri ubu ntawo bishobora. Ibiro byo guhinyuka biriko biratuma bongera gukora kuri aka kantu kahora gakorwa na sente. Reka ndabibariza igituma ari manipulation. Severe ifise yo mandate yo gukora ivyo kuva ryari. Kandi dufise Commission nationale de terre très bien bariko bayita sente. Jewe personnellement munyumve neza nico gituma sinoca mvuga ubunyene ngo abantu ngo bararenganye cyo ntavyo nzi ko barenganye. Franchement sindanabazi nabasomye ku Isanganiro kandi kuvyukuri ni habaho bahari umuntu yaniguye umuntu mu 72 akaca atarukira mu nzu yiwe. Jewe ndi Andris ko ndavyibaza ni droit yuko uwo muntu asubizwa iyo nzu tukabasigwa biwe cyangwa akayisubiza, ariko acaza mu parametre menshi. Haravuga ko baziguze biciye kuri ntuzenya kuri leta yari yazifashe. Leta yico gihe yazifata kuko nizubu zifatwa. Haravuga yuko baziguriye amabanke kuko abari barazifashe batashoboye kubandanya baziriha banke kuko igiriti simpomba ikongerika ikayirestitiwa ikayigurisha. Donc hari ibintu byinshi byasaba kumviriza abantu ukagira bita due diligence ugakurikirana utesema mize impapuro n'izukuri sizukuri. Ariko nakubarika abasendede bafise ico bagira bati twebwe twiyemeje gukora ibi ivyo bindi byabo bavugiriye bo bagira gute ils s'en foutent. Ubushize navuze ni barundi bene wacu umuntu arashobora kwicara imirohero akicara ikiriri ati ivyo bavuga by'ubukene ntibizoshikira kuko nawe sije wa mbere akagira ati bana banje nimba amashuri atakigira akanovera nzobashira aho mu bikorera twabo muri bwizo nabi nta numwe ari arabri mu gihe kimeze gutyo. Kare nanone nariko ndavuga ko nanye ndiyumvira arige mara nicara bivanye n'uko mba mbonye tunciye ko nibiki nkiyumvira ko nanye ndiyumvira igihe hatagiye kuja hamwe kw'abagwanya ubutegetsi ku butegetsi bwo buri hamwe. Igihe hatabari kuja hamwe umuntu wese abaje gushira hirya ivyo yita inyungu ziwe canke zabo bari kumwe no kugerageza kwipositiona
akari inyuma karahinda. Sindiko ndabatera ubwo bariko akari inyuma karahinda. Kubera iki? Jewe nanje ndiyumvira kandi mpora niyumvira bimwe nagira nti narategereje abantu dushobora kuja hamwe ngo tuganire narahevye. Mpora niyumvira iyo aba bantu bagwanya ubutegetsi birirwa barasaba abo bahuye bose abahisi n'abagenzi bati turatakambye bose mutubwire leta itwumvirize tuvugane. Ese uwo muravuze ivyo mushaka kuvugana? Canke mugira muti abandi bariko barajya igihugu nanje biranjanye abandi bariko barubaka biranjanye sinzi genda mugabe ndabwiza ukuri. Ni nk'ukwiheba. Sinzi umuntu ujya twari turavugana ambaye ati burya hamwe byo ushika wowe uri Andris munakubwira ati taruka tuganire nyamaye ndakubwiza ukuri petete rishobora kuba ndi umuntu muto mugabo sinshobora kuja mu gihugu naho bariho de tranquiliza zigira ziti uzobaho ubake nakazu utunge amamodoka za V8 udirapida mare igihugu nibindi nk'ivyo sinshobora kujayo. Hari ibintu byinshi byerekana ko utomarayo kabiri abari bagiye arusha barabizi. Igituma rero ngira ni biratangaje yo bumvise abantu no afite maraniyumvira kandi ico kintu bushize muri space yeze naravuze ico niyumvira ico kintu nzogikora vers muri December. Nabariye ko nibi byo kuvuga uku ni initiative ko narindiriye umuntu avuga nk'uku. Peut-être yoba ari mukuru cyane kunduta, peut-être yoba bishoboye kunduta narahevye. Abantu bose bumva bavuga utuntu two kwitwegera n'utundi two kwigira. Ariko ico nagomba kuvuga ngaho barundi bene wacu muranibaza iyo arico nagize nti nzogikora ndarindiriye ko kiba. Iyo abantu bagwanya ubutegetsi baba ari sérieux baba bari mu gihugu baba bari hanze abagira bati ibi bintu biriko biraba nakambara ukibara baba bamaze kugira inama rukokoma canke inama ibahuza bakagira bati umve rero ibibazo dufise arabo ba Andris arabo muri King Murundi arabo muri abanyamakuru arabo muri byose bose barafise des idéaux bamaze kugira inama mpuze sinzibona rita rukokoma bagahurira hamwe bati twashaka duhurize ku kintu kimwe twifuza uburundi bumeze gute ibibazo bipfirahe bigenda gute nibindi bamaze guhurira hamwe ivyo none ntavyo navyo mushoboye. Reka dufate ko sendede yabankiye navyo navyo mushoboye. Ariko wumva bamwe ngo bahuriye mu Birigi abandi bashaka ngo ntuvuge ngo ntubarire ngo bajya ngo urabubazi kubyo biteye isoni kumva abantu bavuga ko bagwana bakoresheje umuheto ngaha umwe abwira uwundi ngo none ngo uwo muhari wawe ngo ntubaho uwundi ati nawe ntubaho yarigiye manda byumva hatwenga nkatemba kana sendede yarabankiye none namwe byabankiye he guhurira hamwe sisi ngombwa muhuriye mu Birigi ushobora guhurira kwibi byantuze mukagira muti dushimitse ku Burundi bumeze gutya. Reka ndababwire barundi ntibishoboka ko tugira igihugu tutaricara ngo tuganire ku bintu byinshi bikomeye nk'akarorero ingene dukura ubutegetsi mu basirikare aba basirikare badesida dotu ntibishoboka ko tugira igihugu bagifise ubutegetsi bwa politiki ntibishoboka tuzobigenza gute epfo birashoboka ko abo bantu bigizwa kure ivyo bintu sende David ntabwo yigeze babuza ko mushobora kubivugana ariko muba wumva umenga arashaka urutundi ubwo butegetsi mugomba kurushanya ubutegetsi bwo kugira ugihubo n'abarundi bariko baranyagwa utwabo n'ufise nico avuga adashobora kuyogora s'il vous plaît il y a pas du sérieux quelque part nariko rero ndavuga murantunga nariko ndavuga ibijanye nuko ari bouton magique y'amacakubiri baca bakorako iyo vyanse nasonye commentaire imbere yuko mezi nkuru commentaire ya mbere igira iti ivyo vy'amasentare uwo muntu ariko aravuga ati nuko bazi ko zirimo babandi babo bashize igihugu mu bibazo nk'uko kose n'abatutsi nakore ko abarundi batabeshanye hari abantu nabonye ngaha bavuga ngo nabahinga data ngo ntibavuga byose reka ngo ndabivuze nabo wavyimviriye babandi bari mu barabirukana peut-être bose ngo bamara mugabo turazi ko abariyo no muri ayo masentare ataco bovuga ayo masentare partenaire kiravuga yindi commentaire ni umuntu ikwereka rodogre abantu bagerako mu kwifuza kugira ikibi avuga ati kera abantu ntibagura parcelle bagura itongo
ati ivyo nta butungane mwumvisemo, ati n'ababanyi babo batswe ayo mazu nabo nyene bayakwe, ati biraboneka ko atantuza. Mwavyumvise ariko nari mpejeje kuvuga ngo iki, nari mpejeje kugira nti ibi bibaye ubu ntimugire ngo bigarukiye aha, dome bizoba ibindi bintu. Ndashatse kuvuga ibijanye n'abarundi, hari igihe rimwe mpangira n'abarundi ndabaririra canke bigenda gute, mugabo ku rundi ruhande ncangira nti ni nature y'umuntu kwikunda. Iyo ubonye abarundi baba manipire n'ingoga muri ivyo bintazi vy'amoko, biriwe atagitoro bari kumwe, biriwe banyuruzwa bari kumwe, ariko umuntu agataruka ngo reka mwana wa mama ngo urabona twari twaragowe ngo fatiye inzu yawe ngo naravyumvise. Nimusigeho Morakisi atariko kuki barundi mukunda kwidoga niki CNDD FDD itaberetse kuva 2015 tuve mu space, prenez les armes, défendez-vous et le monde vous écoutera. Atanu mwagize amakigo mukaba mufite abasirikare ba FAB professionnel bashobora gutereninga abasore. Come on guys, jewe sinohava uyu muntu ndamugayira sinava ndamugayira, franchement turateye isoni, franchement sinigwe ndahoresha, turateye isoni. Kandi nabariye ko cyane cyane bishingiye kuri kamere y'abarundi, turashobora kuba twoba turi abantu b'injyajya zabigize umwuga. Murantunga ariko gutuka abaje niko ba patiri nabo ngo bagira. Space jewe nico gituma navuze ko nzoyikora mu kiringo cy'umwaka gusa. Benshi baranyandikiye bati no ya patisserie muvuze nibindi, jewe sinshobora guma nidoga mvuga ubujambo. Ubushize nabari umugenzi dukunda ko guhamagarana tuganira, ndamana mugenzi jewe hamwe vyoshika nk'abantu bakantarukira ko mu kanigo canke bagatarukira ku banje bakazira ibi vy'ubujambo mvuga, byombabaza franchement. Pardon, fisi nguvu fisi ubwenge shobora kwifatanya n'abandi tukagira ico dukoze nzizi ivyo au moins je serais fier, ariko hamwe nozira akagace ko kuvuga ubujambo gusa franchement byombabaza. Mugabo nanone mugenzi wewe witwa Morakisi uvuze nibi za space, reka ntitubigaye kuko au moins urabona ko iyo mpanuro yawe duhuriye muri space urayitubari. Naje hari utwo mpora mvuga abantu bakagira bati sinza ko nakuye. Hanyuma je space yarangaruriye icizere nari naravuze nti Burundi sinzumviriza sinshaka no kuvyumva kuko numva umenga abantu bose baraguye nta bukivuga nta bugicira hasi. Reka rero mugenzi n'abandi ntitubave tugira ngo ni ukwidoga gusa urumva n'ibindi nama kenshi iyo ndavyibutse ngira nti we shall overcome, ibintu bizohera, ariko abantu bararushe. Voilà, iyi nkuru nabonye reka ndabe ko wa muntu yoba yanyandikiye. Bien, ndagukengurukiye mupfaso yangiriye ko kivyo nenda musavye. Ibi rero reka ndababwize ukuri bihora binezera. Ubu mpora ngira nti abantu bariko baranyumviriza, ariko nk'ubu ngize nti yewe ntabonyereka ko amajwi asohoka, nkabona simenya ko asohoka. Hiye nibe abantu ngo nibaza ko ndi musazi. No ndi umuntu akomeye mu mutwe, nzi ivyo ndiko ndakora, ariko cyane cyane nkabikora ngira nti abarundi nibumve ko hari abandi bantu bakivuga urundi rurimi. Yewe ndagukengurukiye ntuzenya yampaye ndaza kuzishira muri ntuzi. Ahubwo iyo leta ya CNDD-FDD ijya kubesha abantu ngo irafise ubutungane bazanira. Inzu nyinshi zanyazwe na leta y'u Burundi. Hari rero principe yitwa continuité de l'État. Sinzi ko ariko bavyita mu mategeko mpuzamakungu. Abantu banyazwe babwirizwa gushumbushwa na leta ya CNDD ihari ubu. Baca bavuga ngo babandi uwo muntu atwara ntuzenya atwara severe wumva ariko yigira nkaho umenga ni hagishika muri iki gihugu. Nagira ndabwire ko kuva petetre kuri ba buyoya canke bagaza mu mpera yamye mu butegetsi bw'u Burundi, ngira ngo ndaza kuzana iyo nkuru yanyuma nateguye nza kuza kuvuga ko ibintu by'ama manipulation. Ubu turi muri demokarasi, fata ikaramu mwese mukore ku rumenyesho n'ibindi nk'ibyo. Yeah.
reka dutaruke nababariye ko rimwe rimwe mpora mpitamo kuvuga amakuru yo hanze kugira ngo ishavu ritatwica, ishavu ryo twica ku bintu bibera muri iki gihugu ugasanga ni space hari abantu bakazishava agafata nka ordinateur agakubitako nk'ibuye. Reka rero dusukamo mabisi gato. Abasirikare babiri ba leta zunze ubumwe za Amerika nkuko bivugwa na Deutsche Welle radio y'abadagi bavuga yuko bazimiye porte disparu mu gihe bareko bakora imyimenyerezo bahurikiyemo n'abasirikare ba Maroc turi mu manuko bwa ico gihugu ca Maroc. Abo basirikare bariko barahigwa ngo bashobore kuboneka bigizwe mu ruhare na igisirikare Forces Armées Royales Marocaines mbere n'abasirikare ba Amerika bo mu rwego rwa Afrika sitwa bita Africom sitwa nabo ni babita bariko barashakishwa koko. Iyindi nkuru novuga nuko mu bijanye na Etats-Unis mu kanya nariko ndavuga ivy'intuze na ibya scam donc ivyo kubesha no kwesoroka abantu muri leta zunze ubumwe za Amerika havugwa abantu 25 baciriwe urubanza bivugwa na Fox News ivuga ko 25 cyane cyane baturuka muri Ghana no muri Nigeria bakoze ubusuma escroquerie iri a hotel y'imiliyoni 215 baracira urubanza. Abo bantu bakora gute barinjira mu ma email y'abantu cyane cyane bakuru izo email zabo bagaca bazirungikira abandi dufate ko ari Trump yandikiye Bill Clinton nakarorero ntanze waza bababarira ivy'amafaranga bariha hanyuma hari benshi baguye muri uwo mutego bakariha. Hari n'abarishe gushika meme ku miliyoni. Iyo scam yabaye ku mareta 47 ya leta zunze ubumwe za Amerika n'ama counties konte 19 niyo yashizwe ko intuze niyo scam. Iyindi nkuru nabonye ivugwa muri leta zunze ubumwe za Amerika nuko muri indwi habayeyo urugendo rwakozwe n'umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza. Havuzwe vyinshi hari n'amajambo yashikirije abashinga amateka ariko muri makeyi vyagenze gute reka ndabayagire. Ubwa mbere meya w'igisagara ca New York akaba ari umunyamerika afise inkomoko muri afise inkomoko mu Bugande aussi muri babahinde baturuka mu Bugande yitwa Zohran Mamdani. Uyu izina ashaka ndayivuze nabi murantunga. Yasavye umwami w'Ubwongereza ati ndasavye gose ko diama rurangiranwa nini yitwa Koh-i-Noor yibwe n'ingabo z'Ubwongereza mu gihe vyakoloniza Ubuhinde ko zoyisubiza. Ivyo bivugwa na BBC World News. Nayo ikindi cavuzwe kiboneka kuri France 24 ni umwami yasavye abatowe donc les représentants les élus américains bati mushigikire leta ya Ukraine ati atakabuza atahandi hoho murabona ko ubufasha bwanyu babukeneye barabukeneye. Ivyo rero bikaba mu gihe cyane cyane Trump yahinduye ubufasha Amerika sanzwe ha Ukraine mu ngwano yahanganyemo na murantunga mu ngwano ihanganyemo na n'Uburusiya yarayigabanyije yongera iba impinguzanyo canke ideni. Kindi cabaye n'udukuru novuga ko tumeze nk'udutangaje. Perezida Trump yabariye umwami ati burya mama yaragukunda kuko ati mbe bita crush ati mama yarakunda gose ati umwami Charles wa gatatu ati harwo yambarira ngo Trump raba hano urabe ingene ari vyiza urabe n'ingene umwami Charles asa neza ati ari cute mbe bita gusa neza. Ikindi cavuzwe nuko umwami Charles wa gatatu muri urwo rugendo yibukije perezida wa Etats-Unis nko gutebura ati narumvise uvuga ko Buraya iyo bataba abanyamerika baba bavuga ikidagi bose ariko naje reka ngene ndakwibukije ko iyo hataba twebwe abongereza namwe ubu bamuvuga igifaransa nuko ngira ngo nukugenda gusa mwibukije ati ndira kura ntiruti yayujuje. Murazi ko cyane cyane Amerika yagizwe n'abari bavuye mu Bwongereza n'ibindi nk'ivyo n'histoire no bijamo. Inkuru yindi nabonye
n'indi nabonye ivugwa na Kinga Umurundi avuga yuko Kinga Umurundi Kinga Umurundi avuga yuko ishirahamwe rihingura amazi ryitwa Kandi Water abakozi baje ngo bamaze amezi 3 angahe amezi 3 badakoze mu ntoke umushahara bavuga yuko utwara iryo shirahamwe nyene ryo ari nawe mukuru waryo yitwa Claude Nduwarugira ngo ugize aravuga acamwirukana ati cutaha uri kuragumura abandi nabandi rero babayeho mu bwoba ngaha ico no bivuga ko cyambere no kugira nti wowe twumviriza ukaba hari ico ushoboye uratabara abo bantu amezi 3 dahembwa uri hikinye n'inzu yo kwihangana amezi 3 amezi 3 dahembwa ubeshiki uwo ku kabutike yari yarakwizeye akaguha utwo uhembesha umuntu canke uhabawe amezi 3 mwiho uwo bibagira byoshoboka yuko mubaho aho mwaziga gukura amaramuko bidashoboka ko mushobora kuhakurikira ivyo rero bimeze uko mu gihe umukozi w'umurundi ngira ngo noca ngenda ndabivuze twavuze ko habaye umunsi mukuru w'abakozi abakozi ba leta basavye singiye kure yo nkuru abakozi ba leta basavye bati turasavye rwose twongeze bimeze uko ivyo umukuru w'igihugu yababariye ngira ngo tuzobivuga mu mvahe no mu njahe nawe uzugenda ubikurikirane uzuvuge cyane cyane nkuko uyu mufasoni yaragize iyi screenshot ndabasaba namwe ngo iyo tugize tuti tuzoganira kuri ikiganiro yakuza kunyumviriza jewe ntabwo ndi umupastor yaba ndi pastor mbasaba nti nimutange n'imperezwa ngaho nkashiraho rien ntabwo ndi pastor muze mugenda mumviriza ivyo twagize muze tubiganireko abantu bangaye bakoraniye Jaira Limiere niko bavuga ivyo babariye kwabaye kubashinyagurira babari ati nanje ubwanje amahera mpembwa ntankwiriye ati kandi abo vyankiye kubibujumbura bitekera mugende ivyo rero sivyo ngarutseko numugarutse kuki yewe ntuze ico ngarutseko nuko mu Burundi hariho ico bita inspection du travail kwizina ntashobora kwangaja abantu udashoboye kubategekanyiriza akazoza nshobora kwangaja abantu udashobora gukurikiza umushahara urugezo rw'umushahara fatizo nk'umushahara wa undi udashobora kuja munsi guhemba abantu ushobora kugira abantu udashobora kubategekanyiriza ibijanye na assurance yo kubavuza n'imiryango yabo ntushobora n'ayandi ntushobora gukoresha abantu utazoha akaruhuko ivyo vyose rero ndiko ndababwira igituma bushize nanjye ndavuga ngo Banana Republic abantu bashobora ngo none ngo usave ngo aho naho uburengeje urugero niko ari je ndabivuze wewe gumana ayo bonne manière yawe nta kintu kiruta Banana Republic hari abantu bashobora kubikurikirana bikaba bidashoboka bushize nabo bari umuntu wo muri BBN aba basertifiye yavuze ko bamutera ubwoba ndaje vuga indi nkuru ngaho abakozi ba leta abakozi bakaba badashobora kubahirizwa nabo bariye uwo amaproduit bacanganya yaturiye bigashe bimuviramwe ko bamwirukana yabivuze ngaha muri kiganiro rero ivyo vyose bimaze kuba nk'ibintu bimenyerwa umushikiranganje w'akazi akora iki umushikiranganje mu vyajejwe harimwo abakozi n'akazi ajejwe iki umukuru wa inspection du travail akora iki ibi bintu mukorera abarundi mwebwe wowe bibakorera mu vyakira gute ariko uyu wakandi uyu Claude Nduwarugira agira ibintu nk'ivyo areke kubigira gute dufise abategetsi bafata imishahara y'abasirikare b'abarundi bari gukorera igihugu bakabanza kuja kuyidandaza bakazobahayo bashatse uburyogoye bakirukana uyu unya n'umuntu muto uravye ibikorwa acagira ati nanje sinobura kubigira mukanya narivuze ivyo guhurira hamwe abantu bagira bati none twifuza Burundi bumeze gute namashimika ku bintu vy'amategeko yugaye reka guharanira ngo ntabara nanje muntu hari Bujumbura mungire ministre mungire aba ministre biriko barica nk'isazi nivyo mugwanira haranira Burundi dushobora kuzosiga ejo hirya yejo umuntu akagira ati kugira mbe mw'iki gihugu simpaka ngo ndinde kwamanda koma amashi nezereza abakuru nifuza Burundi tuzogera igihe umuntu ashobora kwitwarira umutegetsi gushika no kuri president yandengereye itongo abantu bakamuha ati igizayo ejo bundi bariko baravuga umukobwa yatewe inda ndabivuga gutyo kuko biri au grand public yavuze n'umuntu yitwa imbwa yitukura yatewe inda n'uyu yitwa Museremu
yagira imana arayanyaga aja muri ivyo bihugu vya Canada na hehe. None wibaza ko abategwa inda n'abo bategetsi bagahitamo kubica kugira ngo iryo banga rihere pour du bon bangana gute? Abahitamo sese kunuma gutya ivyo bita uryogone ndakwereke. Abahitamo izonda kuja kuzegeka ku bandi ati turaba akajya gahungu mukundana uyigashireko nzogushigikira. Ndiko ndabivuga ko ndabizi. Ico gihugu rero kimeze gutyo c'est à refonder. Ngici kintu abarundi bakwiye gushira mu mutwe. Nivyo ivyo muharanira ngo ntabara ngo jewe ni jewe ngo nzi kurwana ngo jewe ngo ndavyo. Franchement ari gemana numviriza kumva abarundi nanje nditaye kwishaka. Bara yindi nkuru nabonye yavuzwe muri iyi ndwi ivugwa na Al Jazeera ivuga yuko guverinoma ya Zambia yanse imfashanyo ya leta zunze ubumwe za Amerika cyane cyane yoba yisunga ibijanye n'amagara y'abantu gice kinini kaja mu byo kurwanya umugera wa sida. Iyo mfashanyo leta zunze ubumwe za Amerika zikaguma zishirako pression ati nyarutsa muduhe ayo mabuye y'agaciro yanyu kugira tubahaye amafaranga naye handi ho ntagashoboka. Nkuko rero umushiranganje ajejwe ivy'ubanye n'amahanga wa leta nako umushiranganje wa mbere Murantunga yitwa Murambo Hayimbo wa Zambia bivuga bavuze bati ntabishoboka ko dushobora kugurisha amabuye yacu no gutanga ubushobozi bwacu kugira ngo turonke ifashanyo. Ngira ngo murabizi ko hari igihugu kandi ca Kenya cavyiyamirije cyane cyane sentare yo muri ico gihugu igira iti turabujije abanyepolitike bacu kwakira iyo mfashanyo cyane ko leta zunze ubumwe za Amerika yasaba ibijanye nuko ishikira amabanga privé sinzi bavyita amabanga privacy amabanga donc abara y'umuntu ku giti ciwe